Buona Pasqua. Mu nkuru y'uno munsi twashimye kugaruka ku buzima bwa Nyenubweranda Papa Francisco yashengeye kuri uno munsi wa 21 ndamukiza ku myaka 88 y'amavuko. Papa Francisco yavukiye mu gisagara ca Buenos Aires muri Argentine kwigenekerezo ya 17 Higarama mu mwaka w'1936. Amazina yiwe yiswe n'abavyeyi ni Jorge Mario Bergoglio, akaba yari imfura mu muryango w'abana batanu. Se wiwe yitwa Mario José Bergoglio, nyina wiwe nawe akitwa Regina Mario Silvori. Yabatijwe igenekerezo ya 25 Kigarama mu 1936 muri Basilique Saint-Charles Borromée et Marie Auxiliatrice. Yinjiye mu seminari yahitwa Villa Devoto, aja muri Novicia de la Compagnie de Jésus mu 1958. Yatigwa mu sacerdoti mu 1969. Mu nyuma yabandanije ivyigwa mu gisata ca teologie na filosofi ci San Miguel, yahavuye mu 1980 atoregwa kuyobora. Mu 1992 yagenywe na Nyenubweranda Papa Yohani Paul wa kabiri kuba umwungere w'umugwa mukuru Buenos Aires. Mu 2005 mu nama idasanzwe yo gutora umusubirizi wa Papa Yohani Paul wa kabiri yari mu babonwa ko ashobora gutorerwa ico kibanza kumwe na Joseph Ratzinger, ariko bihera ronse amajwi 26 ku 88 ya Ratzinger, ariwe yabaye Papa Benoit w'16. Kugenekezo ya 13 Ntwarante umwaka w'2013, inyuma yaho Benoit wa 16 atangiye imihoho, niho yatoregwa kuba papa, maze ababaye umupapa agira uwa266. Araheza atora izina ya Papa Francisco yisunga umweranda Francisco w'Assise, umuvunyi w'aboro. Un cristiano che lascia entrare, spuzza